Ndagize bwakeye Amahoro amahoro. mushobora kwidondora no kuturamukiriza ko aradukurikirana. Amahoro y'Imana bane namwe. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nitwa Niyonkuru Shaban. Hama ndaramukije abariko barakurikirana isamirizi ego muri rusange. Turabona ko kuri uno munsi mukuru unovuga nti wa Idil Fitri hano ku kibuga cyo mu Nyakabiga hakoraniye abamizirima benshi. Uvuze iki kuri mwebwe? No kuvuga uyu n'umunsi mukuru wuko twari tumaze iminsi 30 twisonzesheje nkuko twabirazwe n'abadutanguriye imbere abasokuru. Hama uyu munsi kwisi yose uri kuraranguruka nkuko hano ngaha ku kibuga mu Nyakabiga vyagenze. No kuvuga n'umunsi mukuru wo kuryoherwa tuba twari tumaze iminsi hariho ivyo uhoraho yari yatuziririje amati twabikora ku murango ari gufungura ari kunywa cyangwa gukora ibindi biri mu byo twabujije. No kuvuga uno munsi turaja kunywa tuje nkuko twari dusanzwe tutajya ku murango cyangwa tunywe ego nuko muri rusangi n'umunsi mukuru w'umunezero wo muri rusangi ni nuko twumvise iminsi 30 mwisonzesha kugira ngo mushobore kugendera nubwo miyobekere y'Imana. Twavuga nti iyo minsi 30 nkamwe nk'umuryango w'amezimana mu Burundi yoba yasigiye iki? No kuvuga iyi minsi 30 iratwigisha kwicisha bugufi, ikatwigisha kubana neza n'abantu, ikatwigisha ko hariho abashobora kuba bakenye canke batunze. No kuvuga mu ico gihe iyo mwese mwisonzesheje ku murango hari uwo rasanzwe yarajya cyane vyinshi. No kuvuga kuba turi hamwe n'umugenzo wo kutwegeranya twese twumve ko turi ikintu kimwe. Twumve ko uwufise udafise kwisonzesha twese biba bituraba ego muri rusange. Ino minsi 30 yashitse mu gihe hari duga ry'ibiciro ku bifungurwa bijya mu mwisonzesheje umunsi wose eka nikena gigitoro usanga abamizirima abana bari yashobora kwiyunguruza bagiye ku mirimo ya misi yose. Mwashoboye kuvyitwaramwo gute iyo minsi 30 kugira mushobore kuyiheza? Mbega uno munsi hoho murabona yuko muza kuvyitwaramwo gute? Muri rusangi iduga ry'ibiciro canke ry'ibiciro by'ibifungurwa ku isoko canke ibitoro. No kuvuga ni kibazo rusangi, ni kibazo kiba cyashitse twese tukakisangamwe. No kuvuga tuba dufise inzego za leta, no kuvuga twe nk'abayisilamu nkuko tutari kure n'amategeko y'igihugu. No kuvuga turi conformana kw'ivyo. No kuvuga ibiba vyabonetse nivyo duca dukoresha hama tukarindira ko ingingo ababo batuyoboye bashobora kugira ico bashikoze kuko abene gihugu muri rusanga abayisilamu barimwo abakirisu nabo baba barimwo. No kuvuga mu ico gihe duca turindira ico abavyeyi leta mvyeyi canke leta nkozi iheza ikagira kuri ivyo bibaye ego nuko. Urabona ko twimirije amatora mu mwaka wa 2025 bega zina mu mizirima muheza mukangurira iki? No kuvuga amatora ni y'abarundi twese. No kuvuga nta kubasinda bibazo. Amatora bariho kugira ngo twihitiremo indongozi zidurongora kugira ngo igihugu cyamane agateka ego. Nubwo yabutumwa bugufi mwosigira zina mu mizirima wese kuri no munsi mukuru wa Idil Fitri nica ikintu ntibagiranwa yo kugendera ko kuri no munsi. No kuvuga kuri uno munsi mu Islam wari we wese nkuko iramazani dusigiye urukundo kadusigira kuba hamwe. No kuvuga twosangirira hamwe ku vyabonetse uno munsi hama tukagerageza ntihagire bimwe bibi muri bishobora kutuvako hamwe haba mu kibano abo dusangiye ukwemera cyangwa tudasangiye ukwemera hamwe tuba abantu bimvuga kuri aho tuba turi nkuko ubwisilamu nyene ari kwicisha bugufi twicishe bugufi nkuko iramazani dusigiye umuco mwiza tuze tuyigendere gushika yaho
n'abandi badurahurako umuco. Murakoze cane muze kugira umunsi mukuru mwiza. Muhezagirwe. Mushobora kuturamukiriza bariko baradukurikirana mwongera mwidondora. Nobaramutsa mvuga nti amahoro n'Imana abane namwe cangwe se assalamu alaikum mu rurimi rw'Icarabu. Hama je nitwa Tuyisenge Amin, nkaba ndi umwe mu basilamu bariko barahimbaza umunsi mukuru, nkaba n'uwujejwe ivugabutumwa mu basilamu bo muri kaminuza y'Uburundi. Uri umwe mu bajejwe ivugabutumwa mu basilamu muri kaminuza y'Uburundi. N'akahe kamotera abasilamu muri kaminuza y'Uburundi? Ico nobahamagarira nk'uko vyaciye mu nyigisho zaciye ngaha, nobahamagarira gufashanya, kubana neza n'abandi, hamwe no kubaha abadukuriye, tukagerageza kandi kuri uyu munsi uhambaye, mu munsi mukuru, kuba hamwe abishoboye n'abatishoboye, twese kugira ngo dushobore kunezererwa n'uyu munsi mukuru. Ino misi 30 dufatiye ku basilamu bahurikiye muri kaminuza y'Uburundi, yoba basigiye iyahe inyigisho nk'amwe? Inyigisho ya mbere iyi misi 30 yadusigiye nuko coco yatweretse yuko twese turi bamwe imbere y'umuremyi, atawukwiye kwishira hejuru y'uwundi, kuko warasanga twese uwifise n'uwutifise, twese nta numwe yararekuriwe gufungura nk'aki gihe duherewe uruhusha. Rero catweretse yuko twese turi bamwe, dukwiye kwitonda tukishira hasi kugira ngo dushobore kubana neza n'abandi, dukomeze umubano mwiza hagati yacu n'abandi tudasangiye ukwemera, tuba tubana mu kibano nk'ababanyi. No misi 30 yashitse mu gihe hari iduga ry'ibiciro by'ibifungurwa. Mbega muri kaminuza y'Uburundi amikoro y'abanyeshuri muri kaminuza y'Uburundi vyari vyifashe gute kugira ngo umuntu ashobore kwisondesha umunsi wose, yaraheze akaronka utwo yihereza ku mugoroba afunguye? Nk'uko musanzwe mubizi, ikena ry'ibiciro ntitwovuga ngo riri ngaha mu gisagara ca Bujumbura canke ruguru, hose ririho, ariko nk'uko bisanzwe bizwi, umusilamu cangwe se umunyeshuri wo muri kaminuza y'Uburundi, twaragerageje uko dushoboye, kandi nk'uko namye ndabibabwira, aba ari imisi yo gufashanya. Niho wasanga rero hari uwufise ico ashoboye akadufasha, natwe ari ico dushoboye tugafasha, mpaka amafungo aragenda neza. N'akahe kamotera rero abanyeshuri muri kaminuza y'Uburundi cane cane abahurikiye mu idini rya Kisilamu nyuma y'ano mafungo? Mbega kungene inyifato bifata neza bozihagarika canke bobandanya? Ico nohamagarira abanyeshuri bo muri kaminuza y'Uburundi b'abasilamu n'abasilamu muri rusangi, nuko ingeso canke se imico myiza yari turanga muri uku kwezi kw'amafungo twoyibandanya n'inyuma y'amafungo, kuko uko twari kuba turi mu mafungo bitwereka ishusho y'ubuzima twari dukwiye kubamwo misi yose, ubuzima bwo kwiyeza imbere y'Uwiteka. Rero nobahamagarira abasilamu bose muri rusangi yuko twobandanya inyifato nziza, ahubwo bishobotse turushirizeho. Murakoze cane muze kugira umunsi mukuru mwiza. Namwe umunsi mukuru mwiza.